Ndabaramukije cyane mwebwe mwese musanzwe mukurikirana bino biganiro dusanzwe ducisha ngaha kuri runo rubuga rwitwa Ntambwe TV. Ndabipfuje amagara meza no kugubwa neza no kuroranirwa mu byanyu no mu banyu. Muturamanye na jewe Janvier Manirambona mu kiganiro yaga muganga nkuko ari jewe nsanzwe ndakibatunganiza kandi nkongera nkakibashikiriza igihe cyose kiba catunganijwe. Uno munsi rero twagomba tuganire umwanya muto atari muniniya kuko niyo umuntu ateguye bininiya cyangwa se birebire akavuga byinshi hari igihe bishika ugasanga umuntu ntaronse umwanya wo kubikurikirana. Hari agace gatoya nagomba nkure mu kiganiro nigeze gushikiriza muri ayo mezi yarenganye. Cyari ikiganiro cavuga ku ndwara zo mu bihimba vy'irondoka, izi twita ngo ni infection génitale kumbure mu gifaransa. Nagomba ngo dukuremo agace kavuga rero ku ibimenyetso bikunda kugaragara ku muntu agwaye izo ndwara zo mu bihimba by'irondoka, kubera ni zimwe mu ndwara abantu benshi bagwara bahura nazo mu buryo bumwe canke ubundi, barenze ibigo canke batarenze ibigo, bakazandura kumbure no mu matwarete asiege cane cane nk'abakenyezi n'abigeme. Twarabivuze muri ico kiganiro yuko umuntu ashobora kwandura izo ndwara hariya abantu bitumyeyo umwanda mutoya bakwaye ama infection, zijya toilette z'ikizungu abantu bicaramwo novuga ngo mu kumara rujya rubanza rwa hariya muri Sogumwe. Abakenyezi n'abigeme rero twabonye muri ico kiganiro yuko ari abantu bakunda gukarigwa cyane no kwandurayo izo ndwara z'ama infection kumbure yataka cyangwa se abangamira ibihimba by'irondoka. Kandi tuvuze ibihimba by'irondoka burya ntituja kure y'ibihimba novuga ngo bisohora umukoyo, aho tuvuga tuti kumbe n'ama infection urinaire, infection génitale, byose birafise aho bihurira bigaca bigira ntego. Usanga rero novuga ngo ntuvuga kimwe ngo wihoze ikindi, akenshi usanga bikunda kugira kujana. Agace rero dukuramwo n'agace kavuga ibimenyetso bikunda kuranga cyangwa se kubonekana ku muntu agwaye izo ndwara zo mu bihimba by'irondoka. Tuvugana rero ku bimenyetso indwi. Ikimenyetso navuga cyangwa ibimenyetso navuga ngo biri mu mugwi wa mbere, ni ikimenyetso cy'uko umuntu yagwaye izo ndwara ashobora kugira amazi mabi mu bihimba by'irondoka, kenshi na kenshi by'umukenyezi canke wanashaka by'umugabo. Aho ni mu gihe kumbure izo ndwara aba yazigwaye mu bihimba by'irondoka. Ariko mugabo kandi muri kino kiganiro naho tutaza kubigaruka ko cyane, twarabonye yuko izo ndwara abantu batazigwara mu bihimba by'irondoka gusa, hari n'abazigwara ahandi bivanye n'ubwoko bw'imibonano mpuzabitsina bakoze. Twabonye yuko abantu badakora imibonano mpuzabitsina gusa mu guhuza ibitsina gusa ku bindi, ahubwo bashobora no gukora imibonano mpuzabitsina bakoresheje mu gufata ibihimba by'irondoka bakabihuza no mu kanwa. Ubu bariko bararangurira imibonano kumbure mu nyemerere mvuge gutyo, cyane naho bagakora imibonano mpuzabitsina bakoresheje ibihimba by'irondoka bihuzwa no mu gisusu canke se mu nyihanganira. Ariko mugabo ndazi yuko mwebwe muri kumurakurikirana kino kiganiro murazi ko ivyo bintu bibaho, muravyumva naho mutabikora kumbure, ariko murazi ko bibaho. Rero ku basanzwe baba bagwaye indwara zo mu bihimba by'irondoka, barashobora kugira rero amazi mabi. Ni kuvuga ayo mazi mabi yakumva ko ari amazi navuga ngo anuka mu bihimba by'irondoka, haba ku mukenyezi haba no ku mugabo. Akaza kubwira ati muganga jewe mu bihimba by'irondoka nza mbona haguma haza utuzi tunuka canke se turi bizarre tumeze ukuntu, ibintu nyene nk'ibyo. Hanyuma kandi ahandi ashobora kuza ayo mazi mabi ni mu gisusu canke se munyo, mu gihe uwo muntu yanduye izo ndwara kubw'uko yaranguye iyo mibonano mpuzabitsina ikorwa habayeho guhuza ibihimba by'irondoka no munyo canke se mu gisusu mu nyemerere mvuge gutyo, kubera ko nyene biragoye ariko mugabo kandi ni ikirundi cumvikana. Hanyuma kandi ayo mazi mabi
ashobora kuba yera, akenshi na kenshi akunda kuba yera, ariko mugabo kandi nyuma y'igihe kanaka haragera igihe ayo mazi mabi ahinduka amashira, ugasanga yaboze yahindutse amashira. Muri ico gihe rero urumva ico ni kimwe mu bimenyetso bikunda kugaragara ku muntu yagize yagwaye infection canke indwara zo mu bihimba vyirondoka. Ikimenyetso kigira kabiri muri bino bimenyetso indwi n'umuso dutumbereye kuvuga ni ikimenyetso c'ukungena umuntu iyo yagwaye izo ndwara zo mu bihimba vyirondoka ashobora kumva ubushe, akumva umengo ariho mbo sensation de brûlure, akumva umengo arasha arababwababwa, umuntu arumva ubushe canke akumva uburibwe, canke akagira uduhere mu bihimba vyirondoka mu gihe izo ndwara yazanduye mu bihimba vyirondoka. Ariko mugabo kandi ashobora no kugira ubwo bushe, ubwo buribwe, utwo duhere mu gisusu mu gihe izo ndwara yazanduye, novuga ngo mu gisusu canke se munyo, munyihangane mvuge gutyo. Hanyuma kandi twari kuvuga n'ahandi mbere wanashaka hagera gatatu kubera mu bihimba vyirondoka mu gisusu hamwe na honyene gusa, ariko mugabo n'abazandura mu kanwa kubera ariho abasanzwe bakora iyo mibonano mpuzabitsina bakoresheje mu bijanye no guhuza ibihimba vyirondoka hamwe no mu kanwa. Muri ico gihe urumva bivanye n'ahantu umuntu yayanduye muri aho hantu hatatu acagira ico kimenyetso c'ubushe, uburibwe no duhere aho yanduye izo ndwara zo mu bihimba vyirondoka. Ico cari ikimenyetso kigira kabiri. Ikimenyetso kigira gatatu naco ni c'uko umuntu yanduye izo ndwara zo mu bihimba vyirondoka canke izo twita ngo ni infection genitale, ashobora kugira ngo agahere gatoya gafise intoboro, uravye ko nyagarura urabona ko gafise intoboro, gakunda kuba ku bihimba vyirondoka ku muntu yagize yanduye iyo ndwara, yaba umugore canke yaba umugabo, aravye akabona arafise agahere atahora afise, kandi kakabonekera ko agahere nyene kanini yagutya nyene ku bihimba vyirondoka canke se impande ku bihimba vyirondoka, niko novuga kumbure ku muntu aba yanduye iyo ndwara, yaba umugabo canke se yaba umugore. Aho ni mu gihe yanduye izo ndwara mu bihimba vyirondoka. Mugabo uwazanduye mu gisusu kubera yuko yagize ya mibonano mpuzabitsina yo guhuza ibihimba vyirondoka no mu gisusu, urumva yuko kwako gaherehere nawe atakagira hariya mu gisusu canke akakagira mu kanwa mu gihe izo ndwara yazanduye mu kanwa kubwuko yakoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu agwaye izo ndwara. Ivyo ni ibimenyetso bishika kuri bitatu muri bino bimenyetso indwi twazanywe no kubabwira muri kino kiganiro yaga muganga. Ikimenyetso naco kigira kane muri bino bimenyetso byerekana yuko umuntu yanduye canke yafashwe n'indwara zo mu bihimba vyirondoka canke se ubwandu bwo mu bihimba vyirondoka twita ngo ni infection genitale kumbure. Ikimenyetso ca kane ni cuko umuntu yayanduye ashobora kumva ubushe iyo agiye ku mwanda mutoya, iyo agiye kwihagarika ku mwanda mutoya, no kuvuga gusoba cyangwa se gukoyora, kumbura ivyo byose birumvikana. Ico gihe urumva usha, ukumva yuko umukoyo cyangwa se umwanda mutoya uguturira cyane, ukumva yuko hariho ubushe utahora wumva mugabo ubu uyawumva. Muri ico gihe umaze kuvyumva gutyoye umenye yuko wagize ikibazo cyangwa se ushobora kuba ufise ikibazo kijanye n'ubwandu bwo mu bihimba vyirondoka cyangwa se ibihimba bisohora umukoyo, kubera yuko byaba ibihimba vyirondoka hamwe n'ibihimba bisohora umukoyo birafise ahantu bihurira. Nibaza ko ivyo turava tubitebamwo cane, umwe wese aravyibona ko arabona yuko ibihimba bisohora umukoyo n'ibihimba vyirondoka cyangwa se yego vyirondoka bifise aho bihurira. Hanyuma ikimenyetso ca gatanu muri bino bimenyetso indwi bishobora kubonekana ku muntu yagize ingwara, yagwaye ingwara zo mu bihimba vyirondoka canke se mu bihimba vyo gusohora umukoyo, ni cuko mu bihimba vyirondoka hamera nk'ahatukuriza. Ni ukuvuga ushoboye kuraba ku bihimba vyawe vyirondoka canke se mu bihimba vyawe vyirondoka, urabona yuko hatukurije, hariho ukuntu hari rouge, ni kuvuga haba habaye ico twita ngo ni inflammation ko muri mu gifaransa, haratukuriza, ukabona yuko hadasa no ko hahora hasa. Aho ni mu gihe ubugwaye mu bihimba vyirondoka. Ariko mugabo kandi kuri babandi novuga ngo barangura ya mibonano mpuzabitsina bakoresheje
ibihimba by'irondoka hamwe no mu gisusu cyangwa se mu nyo munyihanganire ndabivuge gutyo nyene abo nabo hariya mu gisusu no kuvuga haratukuriza kuri bari nabo babikora bakoresheje imibonano mpuzabitsina ihuza ibihimba by'irondoka no mu kanwa abo nabo mu kanwa nabo nyene urumva yuko haca habayo inflammation hagashobora kubonekana ko hatukurije kandi hatahora hatukura. Ikimenyetso ca gatandatu muri bino bimenyetso indwi bishobora kuboneka ku muntu yagize ico kibazo c'ingwara zo mu bihimba by'irondoka ni icuko uwagwaye iyo ngwara canke izo ngwara zo mu bihimba by'irondoka ashobora kumva ababara mu bihimba by'irondoka iyo ariko ararangura imibonano mpuzabitsina cane inyuma y'imibonano mpuzabitsina ugasanga umuntu yariko aragira imibonano mpuzabitsina ntiyahora yumva babara ntiyahora yumva umenga aratoneka ndani ariko mugabo kubera ko yagwaye ugasanga yumva indani ababara cane akumva umengo nyene umuriro uri kuraka indani mu gihe ariko ararangura imibonano mpuzabitsina cane yayihejeje akumva yuko ababara atahora ababara. Nuko rero muri ico gihe bikubaye ko bitabaye bikubako wocumenya yuko ufise ikibazo c'indwara zifatira mu bihimba by'irondoka. Ikimenyetso ca nyuma muri bino bimenyetso indwi twabateguriye kubabwira kubereka cyangwa se kubaganirira ko muri bino bimenyetso byerekana indwara zifatira mu bihimba by'irondoka ni icuko umuntu ashobora kubabara mu bihimba by'irondoka canke munsi y'umukondo akababara igihe naho yoba yicaye mu mwanya wari wose akumva ko atonekara atari kubera yuko banje kugira imibonano mpuzabitsina canke atari kubera yuko agiye ku mwanda mutoya mugabo akumva umwanya wari wose ububabare buriyadukiza akababara munsi y'umukondo canke se mu bihimba by'irondoka. Muri ico gihe rero ico kimenyetso kikubaye ko wocumenya yuko iyo bija hose wagize ikibazo kijanye n'izi ngwara zifatira mu bihimba by'irondoka. Kandi ikindi kintu gishobora kuhaba iyo umuntu yagize infection yo mu bihimba by'irondoka cyangwa se bijeje gusohora umukoyo cyangwa se umwanda mutoya arashobora no kugira isumbi akumva agize isumbi muri iyo misi. Ni bino bimenyetso rero indwi twari dutumbereye kubabwira bishobora kuba ku muntu yagwaye ingwara zo mu bihimba by'irondoka. Ikimenyetso ca mbere twabonye yuko umuntu ashobora kugira amazi mabi mu bihimba by'irondoka yaba umugabo canke yaba umugore haba mu gisusu kubanduye mu gisusu kubera ko bakoze imibonano mpuzabitsina ihuza ibihimba by'irondoka no mu gisusu canke umuntu ugasanga kumbure yagize imibonano mpuzabitsina ihuza ibihimba by'irondoka no mu kanwa. Ibyo byose murazi yuko bibaho muri kino gihe barabikora kuko abantu muri kino gihe nyine ni hatari. Ijo ni ikimenyetso kimwe. Ikimenyetso ca kabiri ni uko umuntu ashobora kumva agize ubushe akagira uburibwe canke akagira uduhere mu bihimba by'irondoka canke mu gisusu mu gihe uyo muntu yanduye izo ngwara mu gisusu kubera ko yahuje ibihimba by'irondoka no mu gisusu canke mbere ku munwa canke mu kanwa mu gihe yakoze imibonano mpuzabitsina hakoreshejwe umunwa hamwe n'ibihimba by'irondoka. Ibyo byose munyemereye mba oblige kubisubiramwo uko nyene kubera yuko nyene niyo sije turimwo. Ubwa gatatu twabavuze yuko umuntu agira agahere gatoya kaniniya kayibonekeza kandi gafite agatoboro aho gahere kabonekana ku bihimba by'irondoka kandi umuntu atagahorana yaba umugabo yaba umugore arakagira haba mu kanwa nimba yagwaye mu kanwa izo ngwara zo mu bihimba by'irondoka haba mu bihimba by'irondoka nimba yanduye mu bihimba by'irondoka canke mu gisusu nimba yanduye ingwara zo mu bihimba by'irondoka kubera ko hakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ihuza ibihimba by'irondoka no mu gisusu. Twabonye kandi ubwa kane yuko umuntu ashobora kumva ubushe iyo agiye ku mwanda muto yakumva arasha cane. Ubwa gatanu twabonye yuko umuntu ashobora kugira kubona yuko mu bihimba by'irondoka vyiwe hatukurije cane hatukura iyo yagwaye iyo ngwara canke izo ngwara zo mu bihimba by'irondoka arashobora kugira mu bihimba by'irondoka hagatukura cane canke mu gisusu kubera ko yanduye mu gisusu. Ibyo byose twabivuze canke mu kanwa nimba yakoresheje umunwa n'ibihimba by'irondoka. Iki gice ikimenyetso ca gatandatu twabonye yuko umuntu ashobora kubabara mu bihimba by'irondoka iyo ariko ararangura imibonano mpuzabitsina canke iyo ahejeje kurangura imibonano mpuzabitsina kumva arababara cane kandi atahora babara mu yindi minsi yahahora. Ikimenyetso ca nyuma tubonye yuko umuntu ashobora kubabara mu bihimba by'irondoka no munsi y'umukondo atari kubera ko yaranguye imibonano mpuzabitsina ariko mugabo akumva arababara naho yoba atarangura imibonano mpuzabitsina kandi
tubonye yuko ashobora no kugira isumbi. Ivyo bimenyetso byose hamwe vyokubako canke ukamenya umuntu vyabaye ko mubana, vyiza uwo mubwira akagenda kwa muganga kwisuzumisha, akaganira n'umuganga kugira ngo yivuze hakiri kare. Kubera zino ngwara nkuko twatanguye tubivuga, umuntu ashobora kuzandura no mu matwarete ajya dusangiye twese muhira, ugasanga abigeme abakenyezi bose bazoja muri iyo twarete uwo muntu yagiyemwo baranduye izo ngwara. Rero izo ngwara naho zoba zagwawe n'undi muntu ukamenya yuko afite ivyo bimenyetso, uzo mubwire agende kwa muganga, vyo bavyiza kugira ngo abataragwara muzitire mutaronerwa. Nuko rero ni hano kino kiganiro yaga muganga tuno musi kigarukiye, twari dutumbereye kubabwira ibimenyetso bikunda kuboneka ku muntu yagwaye ingwara zo mu bihimba by'irondoka. Mwane muteramenya na jewe Jean Imana irambona na Gahwane.